Turabaramukije cane bene data bakunze ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubifurije gushishikara kubana namwe mujanye no mu banyu. Turabaha ikaze rero kandi muri kino kiganiro canyu igitondo gishasha c'uno musi, aho muteramiye na jewe nsanzwe ndakibatunganiriza ngaha tubashikiriza. Amazina yanje nitwa Manirambona Jean. Nagomba ngo dusangire amajambo dusanga mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, nimero 123, hanyuma dusome ayo majambo agize iyo ndirimbo, twumve ico ayo majambo atubwira, hanyuma duce dusenga Imana. Ayo majambo avuga ku gitero ca mbere, avuga ngo Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima, nahora ndayarondera ahandi ariko nta handi hariho. Igitabizo c'ino ndirimbo kivuga ngo nta wundi atari Yesu yombumba, nta rindi zina nokwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Igitero ca kabiri kivuga ngo kera narondera umunezero nica umutima mpebuye, nariko ndarengana umukiza antegesha urukundo rwiwe. Igitero ca gatatu kivuga ngo nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'iyi si, irakama ndihebura rwose, njigirijwe ndarira cyane. Igitero ca nyuma c'ino ndirimbo kivuga ngo sinarizwa nuko ntagufise, gushitsaho umpumuriye, unkoze ku maso ndakwihweza, nkubonye ngizwa n'igishika. Imana yacu nihimbazwe. Ano majambo niyo tugomba gusangira muri kino kiganiro igitondo c'uno musi, igitondo gishasha c'uno musi, aho tugomba kuramwo iri jambo ribonekana mu citabizo c'ino ndirimbo rivuga ngo nta wundi atari Yesu yombumba. Imana yacu nihimbazwe. Nuno muririmvyi tubonye aririmbye ano majambo, aho uyu muririmvyi aririmbye ariko arashinga intahe, avuga ukuntu yahuye na Yesu, avuga ukuntu Yesu yamugiriye neza, avuga ubuzima bwiwe imbere y'uko ahura na Yesu, uko bwari bumeze n'ingene ubu rero bumeze. Hanyuma tubona rero asa n'uwashizeho indahiro, avuga ngo canke se yemeza, ahakana ko atakindi kintu na kimwe gihari comubumba. Mu citarizo yavuze ngo nta wundi atari Yesu yombumba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Murabizi mu buzima bwa misi yose umuntu abaho akenera byinshi bitandukanye, kumbure akiriko abirondera akabona umengo nivyo vyotuma yumva ko abaye satisfait, vyotuma yumva ko abayeho ikiri ku mutima acururutse, vyotuma yumva abayeho afise amahoro. Hanyuma rero no muri bindi nawe bibonekana yuko ngo yabayeho arondera. Ijambo rya mbere ngaha twabonye muri kino gitero ca mbere bivuga ngo yabayeho rero arondera amahoro mu mutima, ko yavuze ngo Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima. Birabonekana ko uyu muririmbyi yabayeho yipfuza amahoro yo mu mutima, kandi aya mahoro yo mu mutima yayarondeye, sinzi igihe novuga ngo yayarondeye ukuntu kingana, ariko mugabo yayarondejwe nuko afise ibintu bitumye abaho adafise amahoro. Kandi mu buzima bwa misi yose hariho byinshi bishobora gutuma umuntu abaho yumva ata mahoro afise. Uyu nawe rero yabayeho yumva ata mahoro afise mu mutima, akumva mu mutima nta mahoro afise, akumva ntatekanye. Kandi akatari gake ibitera umuntu kuba adafise amahoro ni ibyaha. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu aba ata mahoro afise ni igihe afise ibibazo, ni igihe umuntu afise ingorane, ni igihe afise uruhagarara, ni igihe umuntu afise stress, ni igihe umuntu afise ibimuruhije, ibintu bimuhagaze imbere, yaburiye inyishu, yagerageza kurondera inyishu ariko vyase. Rero uyo muntu acabaho yumva ata mahoro afise kubera ahangayikishijwe mu mutima n'ikintu comuronsa inyishu z'ibibazo afise. Hanyuma rero muri nzi avuga ngo Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mu mutima. Imana yacu nihimbazwa. Rero twabonye ko yavuze ngo nahora ndayarondera ahandi, ariko umve conclusion rero yashitseko, ariko amaze kuyarondera ahandi
amaze kugerageza akarondera amahoro y'ibyari bimubujije amahoro, yasanze indunduro ya byose ivuga ngo nta handi hariho woronka amahoro, naho wogira gute ni muri Yesu gusa niho hari amahoro. Ni ukuvuga ngo inyishu yahavuye aronka yari inyishu imubwira yuko atahandi hantu namwe hariho yoronka amahoro kiretse muri Yesu. Imana yacu nihimbaza. Birumvikana yuko rero yarondeye mu buryo butandukanye, kumbure aragerageza kurondera ibyomuha amahoro, ariko mugabo arabura amahoro, asanga nta handi hantu na hamwe hari amahoro. Muho yaciye hose arondera amahoro, asanga ni muri Yesu gusa. Hanyuma ku cya kabiri, igitego cya kabiri naho twavuga ngo kera narondera umunezero nitse umutima mpebuye. Imana yacu nihimbaza. Bavuga ngo yabayeho kera arondera umunezero. Ijambo rya mbere ngaha tubonye ko yabaye arondera amahoro ahandi hantu henshi hose habaho, ariko asanga ku mpera ya byose nta handi hantu namwe hari amahoro kiretse muri Yesu. Hanyuma ngaha mu gitabo cya kabiri naho yavuze ngo kera narondera umunezero nitse umutima mpebuye. Avuga ngo nariko ndarengana umukiza, maze ngo antegesha urukundo rw'Imana yacu nihimbaza. Uyu muririmbyi ariko adushingira intahe, ariko atubwira ingene kera byari bimeze, ingene atararonka ubugingo bushasha, ingene byari bimeze, atarakizwa, ingene byari bimeze. Yabaye harondera umunezero, yabaye hagerageza kurondera ikintu cyotuma yumva ko anezerewe, ariko mugabo nubwo mu isi hari byinshi byotuma umuntu anezerwa, bibonekana ko uyu muntu atigeze aronka umunezero habana na gatoya, kugeza Yesu amutegesheje urukundo rwiwe acabona kuronka umunezero. Byumvikana ngo muri Yesu niho honyine hari amahoro arama, muri Yesu niho honyine hari umunezero ushitse, muri Yesu niho honyine hari inyishu z'ibibazo bituremeye, z'ibibazo biduhangayikisha. Muri Yesu niho honyine dushobora kuronka umunezero ushitse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzira kino kiganiro gitondo gishasha tuno munsi, burya simpava cyane, murabizi yuko intumbero kino kiganiro atari kumara umwanya muremure, mugabo ndizera neza yuko mu mwanya twomarana wose muri kino kiganiro muriko murumva amajambo uyu muririmbyi yaririmbye y'inkoramutima. Tubonye ko ijambo rya mbere yabaye harondera amahoro yo mu mutima, abaho ata mahoro afise kubw'ibyaha, kuko ubugingo bushasha yarimwo iki gihe yashinga intahe bwari ubugingo bwo muri Yesu. Aha mu Congereza niho usanga bavuga ngo Christian life, ubuzima rukristo. Rero muri kuno gushinga intahe, yashinga intahe kukungene abayeho mu buzima rukristo, mu buzima bushasha, mu bugingo bushasha, avuga ibyo yahoramwo kera atarashika mu bugingo bushasha. Imana yacu nihimbazwa. Bavuga rero ko yabayeho yifuza amahoro yo mu mutima. Bwa kabiri naho yavuze ngo yabayeho rero arondera umunezero. Rya gatatu ngaha dusanga riri mu gitego cya gatatu, yavuze ngo yagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'isi. Yaragerageje kuguta, guhonja, yaragerageje kujya iraha, kujya umunezero, kujya ikirori, reka mvuge gutyo kumbure nk'uko abandi babivuga. Agerageza kwinezereza, agerageza kujya ku munezero w'isi, agerageza kunywa ku by'isi byo munezera. Aha twari kuvuga kumbure inzoga zitandukanye, twari kuvuga kumbure ngirango imivinyu, twari kuvuga kumbure ngirango za Saga Plage, twari kuvuga kumbure ngirango ku mucanga handi hirya no hino hari amahoteli atandukanye, twari kuvuga ibinezereza byinshi kumbure nawe wowe umaze gucamwo uvuga ngo uriko urarya ubuzima, uriko uranezerwa, uriko uragira aha, ariko mugabo n'ubundi bikarangira ata munezero uronse ushitse, bikarangira ata munezero urama ufise. Urazi ibyo umaze iminsi ucamwo ugerageza kwiryohera, ugerageza kunezerwa, ariko mugabo n'ubundi bikarangira ata munezero uronse, bikarangira ata mahoro uronse, ukagerageza kumbure
kwiyibagiza amastrese n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima ucamwo mugabo bikarangira ata munezero ushitse kandi ata mahoro uronse. Rero no muri rindi baravuga ngo naragerageje kunywa ku munezero w'iyi si, yemwe jewe mumbona ariko arashinga intahe, yashinga intahe bene data kuko izi ndirimbo ziri mu mugwi w'indirimbo zo gushinga intahe, ariko arashinga intahe avuga ngo jewe mumbona nta hantu ntagiye gerageza kwinezereza, gerageza kuryoherwa, nta kirori ngira ntagiyemwo, nta mabwate kumbure doni ntagiyemwo, nta nzoga zizimvye ntanyoye, kumbure nta mivinyu ibaho ntanyoye, kumbure nta kabura na kamwe ntanywereyemwo, kumbure nta misi mikuru ntagiyemwo, n'indege narazifashe ndagiye mu bihugu bitandukanye ninezereza mvuga nti ubu nta myaka 100 ntabara ko mfise amahera, reka ngerageze nezerwe ninezereze mbeho numva ko ataco mbuze. Jewe mumbona nabayeho ngerageza kunywa ku munezero w'isi, ariko avuga ngo naho yagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'isi, yavuze ngo iherezo ya minezero ngo yahavuye ikama ngo arihebura rwose, mbere ngo azigirijwe aca yaduka ngo arira cyane. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro itondo gishasha tuno munsi, nano majambo rero tugomba kuva dusozera ngaha rero mu gitimo citabiza yavuze ngo nta wundi atari Yesu yombumba. Imana yacu nihimbazwe. Nta wundi atari Yesu yombumba, nta n'irindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonerekera muri we. Imana yacu nihimbazwe. Tugomba dusenga Imana rero dusenga kandi amajambo nyine rero. Uyu muririmbyi inyuma yo kurondera amahoro agasanga nta handi hantu namwe habonerwa amahoro, inyuma yo kurondera umunezero agasanga nta handi hantu na hamwe umunezero ushobora kubonekera, inyuma yo kugerageza kunywa ku migezi y'umunezero w'isi agasanga nta handi hantu na hamwe umunezero ushobora kubonekera. Uyu muririmbyi aravuga ngo maze gusanga muri Yesu ariho honyene ubugingo n'umunezero bibonekera, ndemeza neza ko ata wundi yombumba atari Yesu gusa. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi ibihuri kuracamwo, sinzi ibyaha bikugarije, sinzi ibyaha bikuburije amahoro, sinzi kumbura ubuzima ubayemo bw'amagorwa akaba ata mahoro ufise, akaba ata munezero ufise, ukaba ufise ibibazo vyabuze inyishu, ukaba ufise ibibazo vyanse ko wotorera umuti. Ariko ijambo nkuzaniye muri kino kiganiro igitondo gishasha n'iri jambo rivuga ngo muri we niho honyine hari amahoro, muri Yesu niho honyine woronka umunezero, muri Yesu niho honyine woronka satisfaction, niho wokumva yuko ubumwe, niho wokumva yuko ubaye satisfied. Uyu muririmbyi yavuze ngo nta wundi atari Yesu yombumba. Ndagomba kukubwira ngo nawe urushe kandi uremerewe kubw'ibyaha umazemwo iminsi, canke uremerewe n'amarushwa n'amageragezwa, kumbure n'uruhamo, kumbure wabuze minervale, kumbure wabuze amahera yo kuriha inzu, kumbure ufise amagorwa y'uburyo butandukanye mu buzima bwa misi yose, kumbure ubuze ico wambara, kumbure uragwaye ubuze amahera yo kwivuza. Nta wundi yokubumba muri ivyo bihurimwo, nta wundi yokubera inyishu, nta wundi mutabazi woronka yokubera igisubizo, yokubera inyishu, yokubera umuti w'ibibazo ufise kiretse Yesu. Nagomba guhamagarira ngo wibere muri Yesu, wakire uyu Yesu. Nimba utaramwakira umwakire akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nimba ufise ibyaha umaze iminsi ugenderamwo uvyihane, kuko n'umunyembabazi akunda guharira. Ndakwingize ngo umubwire ngo Mana, ndakwingize ngo mbabarire ibi byose maze iminsi byambujije amahoro, nifuza kubaho nemerwa nawe. Hanyuma rero nawe aca guhangaza. Nimba nawe uremerewe n'ibibazo, waburiye inyishu, amageragezwa, ibibazo by'indwara, ibibazo by'ubukene n'ibindi byose bitandukanye umuntu acamo mu buzima bwa misi yose, ndagomba kukubwira ngo Yesu niwe mutabazi wenyene woronkeramwo amahoro, woronkeramwo uburuhukiro, woronkeramwo umunezero ushitse.
Yesu niwe yokubera inyishu hamwe womwegera ukamwizera ukamusenga ukamugira ivyizigiro vyawe ukamuhereza kwizigira kwawe kose. Yesu niwe ashoboye gukemura ibyo bibazo ufise, atawundi muntu n'umwe ashoboye kubikemura. N'ano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho mu gushika dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gicaca c'ubutaha. Mwakoze kumviza kino kiganiro. None rero ubwira Imana n'umuhigwe umuntu abwira Yesu akavuga ati Yesu nanje ntahuye neza ntakekeranya yuko atawundi yombumba kiretse wewe. None rero ndaguhamagaye ngwino umbumbe, ngwino umpe amahoro, ngwino umpe umunezero, ngwino umpe kumva yuko ndonse uburuhukiro bw'umutima wanje, kuko mfise ibinduhije, mfise ibindemere uyu munsi wa none. Ubwire Yesu ibikuruhije, ibikuremereye, kuko nta wundi mutabazi asumba Yesu woronka. Dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye kubwo ano majambo twumvise. None rero turasenga uyu muntu wese yakurikiranye kandi nawe akaba ari mu bihe byo kubura amahoro kubw'ivyaha canke kubw'imitwaro n'ibibazo bitandukanye afise yaburiye inyishu. None rero umuntu wese avuze ngo nanje ndifatikanije na rino jambo uyu muririmbyi yavuze ko atawundi yomubumba kiretse Yesu, nanje ndifatanije n'uyu muririmbyi ndavuze ngo Yesu niwe wenyene wombumba. Ngwino umbumbe, ngwino undemere ubuzima hatagira ubuzima, ngwino nsubizemwo intege aho nari ndendebukiwe, ngwino nsubizemwo ivyizigiro aho nari nihebuye. Uyu muntu ucumugirira neza, umwibuke, umutabare, umubere inyishu, ukemura ibibazo vyose afise. Urakoze, turagushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro. Turasengera abantu bose Mwami Imana bakurikiranye kino kiganiro, wirigwane nabo, ubagirire neza, ubiyereke, ubabe hafi, ubabere inyishu, ubabere umutabazi. Ibyo bariko baracamwo Mwami Imana ndakwingize ngo bikemure, hanyuma ubagirire neza, bumve ceyotse, hanyuma intahe n'amashimwe biboneke, bavuge ngo bwa bundi bya bintu nivyo, bya bintu n'ibizima. Ni Yesu wenyene ashobora kutubumba, ni Yesu wenyene ashobora kutubera umunezero, ni Yesu wenyene ashobora kutunezereza, ni Yesu wenyene ashobora kuduha amahoro mu mutima tukumva turuhutse. Turakoze kuri Imana, turakwiteze ivyo byose ugiye kubikora ngo wiheshe ishimwe n'icubahiro mu izina ryawe ryera Kristo, tuvyizeye. Amen.